Muy buenas noches, Mwiriwe amados neza amigos y bakundwa hermanos nshuti zanje na bene data muri ngaha. aquí en Santiago Aha muri de Chile. Santiago ya Chile. Es para mí una bendición grande estar Kuri con jewe ustedes n'umugisha en ukomeye esta kuba ndi kumwe namwe muri uyu mwanya. Turiko estos turanezerwa. momentos Turiko turanezerwa muri uyu mwanya w'ikiyago cyo mu buryo bw'impwemu. Turiko turiyibutsa ivy'impwemu. a Dios y escuchando. Duhimbaza Imana twumviriza n'ijambo ryayo. Nos dice Dios por medio del Imana profeta iratubwira Isaías biciye mu en mvugishwa n'Imana Yesaya mu kigabane ca 45 versos guhera ku 21 murongo wa 21 kugeza ku wa 25 de la siguiente manera y itubwira uku gukurikira. Reka tubisome. y hacedlos Nimubivuge, acercarse nimubizane, y entren todos en consulta. mbere nibaje inama ¿Quién hizo hamwe. oír esto desde el principio? Ninde yerekanye ivyo uhereye mu bihe vya kera? Ninde yabimenyekanishije uhereye kera? Si jewe Uhoraho, kandi nta yindi Mana atari jewe, Imana igororotse kandi umukiza, nta yindi atari jewe. Nimuntumbere mukizwe mwa mpera zose z'isi, kuko ari jewe Mana atayindi. Por mí mismo hice juramento, Ndirahiye de mi boca salió ijambo palabra ry'ukuri en rivuye mu justicia, kanwa kanje y no ritazokwirahuruzwa, que a mí se yuko amavi doblará yose toda rodilla azomfukamira y n'indimi jurará toda zose lengua. Y se dirá zizondahira. de mí, ciertamente en Uhoraho, Jehová está muri we la honyene niho justicia hari y ukugororoka la n'inkomezi, fuerza. niko A bazomvuga. él vendrán Kuri we y todos niho los que abantu contra él bazoza, se kandi abamurakiye enardecen bose serán avergonzados. bazotetegwa. Y Jehová será Uhoraho justificado muri we niho uruvyaro y rwose se gloriará rwa toda la Isirayeli descendencia. ruzotsindanishirizwa Que rukamwirata. Dios bendiga nuestras almas Ese Imana con su yoha umugisha palabra ubugingo y bwacu nos bicishije mu permita ijambo ryayo, entender. ikatwemerera no Pueden tomar kuritahura. asiento si tienen la Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Dios aquí se Imana identifica ngaha irivuga, ikiyerekana nk'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, kandi ivuga yuko amavi yose azoyifukamira, kandi iranavuga yuko impera zose z'isi zoyihindukirira zigakizwa, kuko muri yo honyene niho hari agakiza. Mu Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Imana ya Isirayeli ni Imana umuremyi w'amajuru n'isi, kandi nta yindi Mana iriho. Hari iyo Mana imwe rudende. Nuko iravuga iti, nimuntumbere mukizwe mwa mpera zose z'isi, kuko ari jewe Mana atayindi. Abantu benshi bararondera Imana ariko ntibayibona, kuko bataba bazi icyo bariko bararondera, naho bavuga ko bariko barondera Imana ariko ntibazi amasezerano y'Imana, ntibazi umugambi integuro y'Imana, kugira ngo bamenye ingene izoba yihishuriye muri buri ntambuko, muri buri gihe, kugira ngo bashobore kuyibona igaragaye, baheze baronke imigisha yayo. Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo turashobora kubona mu isezerano rya kera yuko yihishije ikihishurira mu mvugishwa n'Imana Mose, kandi biciye mu mvugishwa Mose yarazanye igihano cayo ku ihanga ry'Abanyegiputa, kandi biciye mu mvugishwa n'Imana Mose yarabohoye ihanga ry'Abaheburayo, kandi abantu bose baraba bakitegereza Mose, bakizera ubutumwa bwiwe, bakakira ubutumwa bwiwe, nuko bagakwirikira uburongozi bwa Mose. Bariko bakora iki? Bariko baraba Imana igaragariye muri Mose, kandi mu yandi majambo bariko barabona uburongozi bw'Imana bugaragaye biciye mu mvugishwa n'Imana Mose, kandi bariko barumva ijwi ry'Imana biciye mu mvugishwa Mose. Kuko kugira ngo Imana yigaragarize hagati mu biremwa abantu, ivugisha abantu bayo, yo buri gihe yamye ibikora biciye mu muntu. Mu gusubira mu vyagezwe ikigabane ca 18 umurongo wa 15 kugeza ku 18 haravuga hati, Uhoraho Imana yanyu azobahagurukiriza uvugishwa nawe ameze nkanje ava muri mwebwe, mubi wanyu azaba ari we mwumvira. Bizoba nk'uko mwabisabye Uhoraho Imana yanyu muri Horebu, kuri wa musi mwari mukoranye, no kuvuga ku musozi Sinayi, aho mwavuga muti, ntidusubire kumva ijwi ry'Uhoraho Imana yacu no kubona ujya muriro uhambaye ntiduhave
ntiduhave dupfa. Uhoraho akambarira ati ibyo bavuze babivuze ko, ati nzobahagurukiriza uvugishwa nanje ava mu biwabo ameze nkawe, ati nzoshyira amajambo yanje mu kanwa kiwe, nawe azobabarira ibyo ndamugeze vyose. Nihe Imana ishyira ijambo ryayo mu kanwa k'umuvugishwa itumye, kandi uwo muvugishwa abwira abantu ibintu byose Imana imugeze kugira ngo abibwire abantu. Kandi abantu bumviriza uwo muvugishwa baba bariko barumviriza ijwi ry'Imana ryumvikanye biciye mu muvugishwa, biciye mu muntu, kandi bahabwa umugisha, kuko uwakira umuvugishwa n'Imana, kuko ari uvugishwa nayo, azohabwa impera nk'iy'umugororotsi. Baronka imigisha Imana irungika biciye muri uwo muvugishwa. Nawe azobabarira ibyo ndamugeze byose. Azovuga iki? Ibintu byose Imana imugeze kubwira abantu. Ati kandi utazokumvira amajambo yanje, uyo azovuga mu izina ryanje nzobimuhora. Nuko rero murabona yuko umuntu wese afise umwitwarariko w'ibintu ategerezwa gukora imbere y'Imana, nukumviriza ijwi ry'Imana. Ariko hari umuntu ashobora kuvuga ati jewe nifuza kumvira hariya mu bicu ijwi ry'Imana, ariko nimwitegereze, umuntu ntategerezwa kuja hejuru cyane, ntategerezwa kubanza kuduga hejuru. Umuntu narondera umuntu w'Imana, umuvugishwa Imana ifise ku isi, yumviriza ubutumwa bwiwe, azoba ariko arumva ijwi ry'Imana. Ariko abantu bashaka kuja mu ndege mu bicu ngo bumviririzeyo ijwi ry'Imana, ariko nimwitegereze Imana yabikoze mu buryo bworoshe busanzwe. Murabona, Imana ishyira ijambo ryayo mu kanwa k'abavugishwa nayo. Nicyo gituma igihe bo barivuga mu nyuma rigaheza rikandikwa, iryo jambo turarifise ngaha kandi ryitwa Bibiliya. Nuko rero Imana ishimwe kuba yaragiye irarungika abavugishwa bo yashizemo ijambo ryayo, nabo bararivuze kandi ryaciye ryandikwa iryo jambo. Kandi icyo nicyo gituma dufise umugisha ukomeye cyane wo kuba dufise Bibiliya, ariryo jambo ry'Imana ryaje biciye mu bantu b'Imana, abavuze basizwe bahumikiwe na Mpwemu Yera. Ivyo nibyo bivugwa na Petero mu cete ciwe cya mbere. Reka turabe muri Petero mutagatifu. Petero mutagatifu ivyo arabitubwira. Icete ciwe cya mbere, ikigabane cya mbere, umurongo w'10 haravuga ati ibyako gakiza abavugishwa n'Imana aribo bavuze ubuntu mwagira muze muhabwe, barabirondera barabisesa, basesa igihe icari cyo n'ibimenyetso byacyo cyerekanwa na Mpwemu wa Kristo yari muri bo. N'uyuhe Mpwemu yari muri bo? Mpwemu wa Kristo, Mpwemu Yera. Yavuga yatagura iby'imibabaro ya Kristo bitari bwabe, n'iby'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwagira buze buyiherukire. Nuko rero turashobora kubona yuko Mpwemu wa Kristo ari we yari mu bavugishwa bo mu isezerano rya kera, kandi hanyuma yaje ari muri Yesu mu mwuzuro wose. Mpwemu Yera, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, we yari abohoye ihanga ry'Abaheburayo, hanyuma yaje mu mwuzuro wiwe wose agaragariye muri wa musore w'umubaji w'i Nazareti yitwa Yesu. Kandi ukugaragara kw'Imana kwari muri we kwari guhambaye cyane, kugeza hata muntu n'umwe yashobora gukora ibintu Yesu yakora. Nikodemu yaramubwiye ati iyaba Imana itari kumwe nawe. Niko Nikodemu yabwiye Yesu. Ariko murabona yuko abantu bo muri kiriya gihe batsitajwe na Yesu, kuko yari umuntu asanzwe cyane, umuntu atari afise kaminuza, nta nubwo yari afite n'ivyubahiro by'abantu. Baramutangarira bakavuga bati mbega uyu ubwenge yabukuye he atigishijwe? Ntiyari yarize, kandi nta nkeka yavuga ibintu abanyabwenge bakomeye bo mu iyobokamana batatahura, kandi ntibashobora kubivuga nk'uko Yesu we yabivuga. Ntibashobora no gukora ibintu Yesu yakora. Nuko rero hariko haragaragarira mu mubiri w'umuntu Imana nyene ububasha bwose iriko irakora amasezerano, iriko irashitsa amasezerano yari yaratanze yo muri ico gihe. Ku isi hari umuntu asizwe Mpwemu w'Imana mu mwuzuro wose. Uko nukuza kwa marayika w'isezerano, ukuza kw'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo yabohoye ihanga ry'Abaheburayo biciye muri uwo mubiri witwa Yesu. Imana yari gukora n'igikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo, nuko gutyo igakura icyaha c'abari mu isi. Ariko abantu bo muri kiriya gihe bake cyane
mu gihe bari bazi ko Mesiya yategerezwa kuza ku isi, bake cyane nibo bamenye ingene Mesiya yategerezwa kuba ku isi. Bake cyane nibo bari bazi ibyo bari ko bararondera, naho bavuga yuko biteze kuza kwa Mesiya, ariko ntibari bazi icyo bari ko bararondera, mu nsiguro yuko batari bazi yuko yari kuba umusore, akaba umubaji, akaba i Nazareti, ariko akaba kuba yari yavukiye i Betelehemu y'i Yudaya n'ibindi n'ibindi. Ni ukuvuga ntibari bazi icyo bari ko bararondera icyo ari cyo, kandi ntibari bazi ko ritegerezwa kuba jambo marayika w'isezerano aza yambaye umubiri mu muntu asanzwe wo mu ihanga ry'Abaheburayo. Kandi kubera ko batari bazi icyo bari ko bararondera, bo birashoboka ko bari biteze umuntu afise amadoktora akomeye yo mu makaminuza, na cyane cyane mu vya teologiya, ariko uwaje n'umusore asanzwe w'umubaji, kandi muri uwo musore asanzwe w'umubaji w'i Nazareti yarimwo marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho yambaye umubiri, ariko araba hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, kandi yari amaze hafi n'imyaka 30, kandi ntibari bwanamenye ibijyanye no kuza kwa Mesiya, naho abantu bamwe bobo ego bari babizi, nka Mariya, Yosefu, Elizabeti nyina wa Yohana Umubatiza, n'umuherezi Zakariya na Simeyoni na babungere bamwe baja kuraba Yesu muri rya joro yavukiramwo. Abantu bake cyane nibo bamenye yuko Mesiya yari yamaze gushika ku isi igihe yari yavukiye i Betelehemu y'i Yudaya. Nuko amaze kumara hafi imyaka 30, niho ubukozi bwiwe bwagaragariye hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, ariko kuza kwa Mesiya kwari kumaze imyaka myinshi ku isi. Nuko rero murabona yuko bo batari bazi icyo bari biteze, icyo bari ko bararondera, ariko bari bazi yuko Mesiya ategerezwa kuza, ariko ntibari bazi ingene kuza kwa Mesiya kwari kuzogenda, naho buvugishwa bwari ngaho muri Bibiliya. Nuko rero turashobora gutahura igituma bo bataravye ngo bitegereze Yesu kugira ngo babonere muri Yesu ugushyitswa kukuza kwa Mesiya, ahubwo bo biyumvira iki? Bati kwitegereza uwo musore w'umubaji tukavuga ngo ni umwami wacu. Bati twebwe twiteze umwami, ntitwiteze umubaji, nta nubwo yoza navuye i Nazareti, kuko baravuga bati mbega i Nazareti hari iciza cyo hava, nta muvugishwa arigera ahava. None ubu niho hova Mesiya, mu gihe Bibiliya ivuga ko ategerezwa kuva i Betelehemu y'i Yudaya, ariko kuba ari uw'i Betelehemu y'i Yudaya icyo gice yari yaragishikije igihe yavuka. Nuko rero turashobora kubona ingene byose vyagenze, kandi amaso y'abanyabwenge n'abahanga, ni ukuvuga amaso y'abanyabwenge mu vy'iyobokamana, abaherezi n'umuherezi mukuru bo muri ico gihe bahumishijwe n'igitwikirizo cy'umubiri, icyo marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho yaje arimo yihishuriye mu mubiri w'umuntu. Ariko murabona hariho abantu bo bari bafise amaso ashobora kubona n'amatwi ashobora kumva. Abo Yesu yarababwiye, bo barabaza Yesu bati ni kubera ko ubigishiriza mu migani? Yesu arababwira ati kuko mwebwe mwarahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'ijuru, ariko bo ntibabihawe, nicyo gituma babibwirwa mu migani, kuko uguhishurirwa kw'Imana kuza kugenewe abatoranijwe n'Imana. Nuko kandi Yesu yaranababwiye ati ariko amaso yanyu arahiriwe kuko abona, n'amatwi yanyu arahiriwe kuko yumva. Ati kuko bavugishwa n'Imana benshi n'abagororotsi barahamiye kubona ibyo mubona ntibabibona, no kumva ibyo mwumva ntibavyumva. Bose barifuje kubona ukuza kwa Mesiya gushikijwe, kandi abigishwa n'abari ko bakurikira Yesu bari ko barabona ukuza kwa Mesiya gushikirijwe mu musore w'umubaji yitwa Yesu, umusore asanzwe aciye bugufi. Kandi bose bari barifuje kumva ibyo abigishwa bari ko barumva, barifuza ko bo kumva Mesiya, ariko aratangaza umwaka Imana yemereyemwo abantu, ariko ntibashoboye kuvyumva bavugishwa n'abanyabwenge bo mu gihe cyarenganye b'imbere ya Yesu, kuko ntivyari ivyo mu gihe cy'abahungu ba Yakobo ba sekuru babo n'abavugishwa ba kera, ariko vyari ivyo muri ico gihe we yashikiyemwo, aho umuvugishwa wa nyuma yari ku isi imbere ya Yesu yari Yohana Umubatiza, kandi uwo yararonse ihigwe ryo kubona ukuza kwa Mesiya, kandi yagize n'ihigwe ryo kwerekana ukuza kwa Mesiya mu kuvuga ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukura icyaha cy'abari mu isi. Aranavuga ati ubu niwe navuze ko azoza inyuma yanje. Yararonse ihigwe rikomeye cyane, kandi yaranavuze ati uyu akwiye gukuzwa nanje nkagirwa muto. Nuko rero nimurabe
ibintu byose vyabereye muri kiriya gihe mu buryo buciye bugufi cyane, kugeza aho vyatumye abantu benshi batashobora kwemera yuko kuba Yesu ari ku isi ariko aravuga ubutumwa. Ntibemeye ko kwari ugushishwa kukuza kwa Mesiya. Nuko rero umuntu w'umwubatsi, umuvugishwa ni umuvugabutumwa mubonye, murabona bose bashobora kuvuga bati uyu ntiyize, nta myiteguro afise, ntiyateguriwe mu makaminuza cyangwa mu maseminari, ntafise impapuro zibimwemerera zatanzwe n'inama kanaka y'amadini. We n'umubaji w'i Nazareti yigize umuvugabutumwa, none hari kavuga ko ari Mesiya. Ariko ubuvugishwa bwa Mesiya buhwanye no kuza kwa mbere kwa Mesiya bwari ko bushikirizwa muri Yesu, kandi aho wewe uboneye ijambo rishikirijwe muri icyo gitwikirizo cy'umubiri, niho haba hari ugushitswa kw'ivy'Imana yasezeranye byo muri icyo gihe. Aho haba hari ijambo ryihishije mu mubiri w'umuntu, riciye mu mubiri w'umuntu, rihishuriwe abantu. Mwibuke yuko kugira ngo tubone Yesu dutegerezwa kurondera tukabona ijambo ryambaye umubiri. Nuko rero turabona yuko inyuma y'ubukozi bwa Yesu, inyuma y'urupfu rwiwe no kuzuka kwiwe no kuduga mu ijuru, mu nyuma harageze umunsi wa Pentekote, aho abantu 120 buzuye mpwemu yera, abizera Yesu Kristo, kandi guhera ngaho kabandanya turabona yuko haciye hatangura ishengero ry'umwami Yesu Kristo, aho niho ryavukiye ku munsi wa Pentekote. Nuko hanyuma hati hatangura intambuko yo mu banyamahanga, igihe ubutumwa bwiza bwimukira mu banyamahanga. Kandi hagati mu banyamahanga, murabona Kristo yari ahagaragariye naho nyene, kuko we yaravuze yuko yari kuzogumana nawe. We yaravuze ati ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Kandi yaranavuze yuko abisi batazokongera kumubona, atari ko mweho muzombona. Nuko rero dutegerezwa kumenya icyo turondera kugira ngo dushobore kubona uwo turiko turarondera, biciye mu ntambuko zitandukanye cyangwa ibihe bitandukanye by'ishengero. Umwami Yesu Kristo muri mpwemu yera yagumye yihishurira muri buri gihe, biciye mu ntumwa yo muri buri gihe. Kandi mu ntumwa yo muri buri gihe Yesu Kristo yarabonetse, marayika w'isezerano aboneka ari muri mpwemu yera, yihishuriye mu mumarayika ntumwa wo muri buri gihe. Kandi ababonye uko kugaragara bakizera bagakurikira Kristo bariko bitegereza baraba Yesu mu gihe babayemo. Kwabaye ukugaragarira mu mubiri w'umuntu kwa Yesu agaragariye mu ntumwa yo muri buri gihe, kandi biciye mu ntumwa yo muri buri gihe Yesu Kristo yaravuze, kandi abatoranijwe barumvise ijwi ry'Imana, kuko uw'Imana yumva ijwi ry'Imana, kandi gutyo bashyizwe mu gihe bemerewe kubamwo, kandi babaye mu ntambuko yari ihwanye n'igihe bemerewe kubamwo. Kwiyumvire kw'iyi piramide imeze nk'ingazi, nka cya curirizo Yakobo yabona. Nuko rero buri watoranijwe ategerezwa kuba ari ku ngazi yiwe, kandi ari kumwe n'intumwa yiwe. Mu gihe agiye hanze y'igihe cy'Imana, igihe ciwe aba ari hanze y'iki, ntaba ari mu ntambuko yiwe. Nuko rero turashobora kubona ingene babonye Yesu Kristo muri buri gihe. Abatoranijwe n'Imana bamubonye yihishije kandi yihishuriye mu mubiri w'umuntu, mu ntumwa yo muri buri gihe. Kandi uko niko buri gihe cyashikijwe cy'ishengero rya Yesu Kristo mu banyamahanga, muri izi ntambuko ndwi zihwanye n'ikiringo kinini cy'ubuntu. Mbega ubu naho Yesu tumubona gute muri kino gihe cy'iherezo? Kuri uyu munsi turiko turabamwo, tumubonera mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, yihishije kandi yihishuye mu buryo buhwanye n'uko yabisezeranye muri kino gihe cy'iherezo. Integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, Revera William Branham ariko aratubwira ku bijanye no kuza kwa Kristo ko ku munsi w'iherezo
atubwira atuganisha mu kigabane cya 19 cyo mu byahishuriwe Yohana, ahaboneka ugendera ku ifarasi y'igitare yera, ari we yitwa Jambo w'Imana, kandi ku kibero ciwe no ku mpuzu ziwe hakaba handitswe ngo umwami w'abami n'uganza baganza. Kuri wagendera ku ifarasi yera yo mu byahishuriwe 19, Revera William Branham aramuvuga ko mu gitabo cy'ibimatanijwe ku rupapuro rw'556 aravuga ati, ariko igihe umwami wacu azoserukira ku isi azoza agendera ku ifarasi yera nk'urubura, kandi azoba ari Emmanuel mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu, kugira ngo dushobore kubona Yesu ku munsi w'iherezo. Dutegerezwa kumurondera agaragariye mu mubiri w'umuntu, agaragariye mu muntu, yihishije mu muntu, kandi yihishuye biciye muri uyo muntu mu gushyizwa kw'amasezerano ahwanye n'umunsi w'iherezo, kuko we azoba ari kuri iyi si ariko arashyitsa amasezerano ahwanye n'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami, ariko arashyitsa amasezerano ya Mesiya ahwanye n'iki gihe cy'iherezo. Ariko uyo muntu ntazoba ari umwami Yesu Kristo, uyo muntu azoba ari umumarayika wa Yesu Kristo, uwo Yesu Kristo muri mpwemu yera azoba arimwo yihishuriye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, kandi abatoranijwe b'Imana bazoba bariko barabona bumviriza umukundo wacu umwami Yesu Kristo biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Duga uze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo, niko bivugwa mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 4 umurongo wa mbere. Muri iryo juru rirenga ry'inzamba niho Kristo atuvugishiriza ku munsi w'Imana. Mu byahishuriwe Yohana 1 umurongo w'10 kugeza ku wa 11, intumwa Yohana mutagatifu aravuga ati, ku munsi w'Imana nari muri mpwemu, numva inyuma yanje ijuru rirenga nk'iry'inzamba rivuga riti, ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uw'iherezo. Alfa na Omega ninde? Uwa mbere n'uw'iherezo ninde? Ni umukundo wacu umwami Yesu Kristo, n'ijwi rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, ariko aratuvugishiriza kuri uyu munsi w'iherezo, ku munsi w'umwami aricyo kimpumbi kigira indwi, kandi ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Gutyo ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe bose, abahamagarira mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, kandi abatoranijwe bo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka bariko barabona imbona nkubone Yesu yihishije kandi yihishuriye mu mumarayika ntumwa wiwe. Ni nk'uko abatoranijwe bo muri buri gihe cyarenganye babonye Yesu yihishije yihishuriye mu gice gihwanye na buri gihe, yihishuriye mu mumarayika ntumwa uwo Yesu yabarungikiye mu gihe babayemo. Nuko rero nimurabe ingene integura umugambi wose w'Imana woroshe, umugambi w'Imana ugaragara kugira ngo dushobore kubona umwami Yesu Kristo muri buri gihe, muri buri mwanya, yihishije kandi yihishuye biciye mu ntumwa yo muri buri gihe. Icyo nicyo gituma umumarayika w'umwami Yesu Kristo igihe Yohana yashaka kumusenga yamubwiye ko atobikora, kuko we n'umuntu yacunguwe n'amaraso ya Kristo. Uwo Kristo yari kuzoba yihishijemo, ariko aranihishuriramo ku munsi w'iherezo, kugira ngo biciye muri iyo ntumwa avugisha ishengero ry'iwe akoresheje iryo juru rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ishengero aribwira ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Nuko gutyo buri watoranijwe w'Imana wo ku munsi w'iherezo ahamagagwe yegeranywe, nuko dutegurwe kubwo guhindurwa kwacu. Abapfiriye muri Kristo nabo bazukire kuri uyu munsi w'iherezo, kandi bo nibamara kuzuka natwe tuzoca duhindurwa. Aho twese tuzoba dukwiye. Mu gihe utarakwira, utaruzura umubiri w'ibanga wa Kristo ari wo wuzurira mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka biciye mu muhamagaro wa Yesu Kristo, umuhamagaro w'ijuru rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Iryo juru riko rirahishura ibanga ryo kuza kwiwe, kuko ubutumwa bwiza bw'ubwami buca hirya no hino kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Ni nk'uko n'ubutumwa bwiza bw'ubuntu buca hirya no hino iki ukuze kwa mbere kwa Kristo aje nk'umwagazi w'intama w'Imana akura icyaha cy'abari mu isi ku musaraba i Karuvariyo. Nuko rero ubu twageze mu gihe cy'iherezo, aho abatoranijwe bari kuzoba bariko barabona
babona nde bariko baritegereza Yesu umwami Yesu Kristo marayika w'isezerano mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo cy'ubwami yihikije kandi yihishuriye mu mumarayika ntumwa wiwe ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba ariko umumarayika wiwe si umwami Yesu Kristo n'umwe mu bacunguwe na Yesu Kristo wo ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo cy'ubwami kandi uwo ni intumwa ya Yesu Kristo yo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo cy'ubwami uwo ni we tuzokumviramo muri kino gihe cy'iherezo ijwi rya Yesu Kristo ijwi ry'umwana w'umuntu iryo jwi rirenga ry'inzamba cyangwa inzamba y'iherezo nuko rero umuhamagaro wa Kristo umuhamagaro w'Imana n'uyu nuko tworaba tukitegereza tumwitegereze tumurabe ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo cy'ubwami nuko tumwumvirize ariko aratubwira ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri kino gihe cy'iherezo kandi kugira ngo dushobore kumubona rero we ategerezwa kwihisha akongera akihishurira mu mubiri w'umuntu akihishura biciye mu mumarayika ntumwa wiwe nibwo buryo bumwe rudende niko abatoranijwe bazoshobora kumubona bakanamwumva ku munsi w'iherezo ariko isezerano nuko tuzoba turiko turaraba tubona Yesu ku munsi w'iherezo kandi n'ihanga ry'Abaheburayo nabo nyene barafite iryo sezerano nk'akarorero muri Zekariya turahafite isezerano ry'ihanga ry'Abaheburayo ahavuga hati reka tubirabe muri Zekariya ikigabane cya 12 umurongo w'icumi kabandanya haravuga hati kandi nzosuka ku nzu ya Dawidi no kubaba i Yerusalemu impwemu y'ubuntu niyo gusenga kandi bazokwitegereza uwo bacumise bazomuborogera nk'uborogera umwana wiwe w'ikinege bamugware akabonge nk'ukagwazwa n'imfura yiwe kuri uwo munsi hazoba umuborogo ukomeye i Yerusalemu nk'aya maborogo yabaye i Hadadirimoni mu kiyaya cy'Imegidoni kandi igihugu kizoboroga umuryango wose ukwawo umuryango w'inzu ya Dawidi ukwawo n'abagore babo ukwabo umuryango w'inzu ya Natani ukwawo n'abagore babo ukwabo nuko aho habandanya hadondagura imiryango itandukanye canke inzu zitandukanye zo mu ihanga ry'Abaheburayo n'ingene bazoba bariko ingene buri muryango uzoba uri kurarira uko niko vyaba ku munsi w'impongano ku munsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi kwa buri mwaka hagati mu ihanga ry'Abaheburayo igihe hatangwa isuguru y'impongano muri ako kanya murabona ni murabe mu Balewi haratubwira ibyo abantu bategerezwa kuba bariko barakora kuko abantu bategerezwa kwihana ibyaha byabo bakigaya nuko bagatakambira Kristo bagatakambira Imana bayisaba imbabazi ni murabe mu kigabane cya 23 mu Balewi umurongo wa 26 kugeza ku 32 aravuga ati hora habarira Mose ati umunsi ugira 10 w'uko kwezi nyene kwindwi niwo munsi w'impongano uzubabere wo gukorana kwera muze mwame mwibabaza kandi muze muwushikanire kwikimazi gitongorwa n'umuriro muze mugira igikorwa na kimwe mukora kuri uwo munsi kuko ari umunsi w'impongano aho muzotangirwa impongano imbere yanje jewe uhoraho Imana yanyu kandi nihagira umuntu atazokwibabaza kuri uwo munsi azacibwe mu bwoko bwabo mbega murabona ko wari umunsi wo kwibabaza wo kwihana ibyaha byabo bakibabaza ku bw'ibyaha byabo bagasaba imbabazi Imana ivyo mu ihanga ry'Abaheburayo bizohindukira ukuri mu ihanga ry'Abaheburayo kuri uyu munsi w'iherezo igihe abanyamahanga bazoba binjiye mu mwuzuro no kuvuga igihe hazoba hamaze kwinjira kugeza ku wanyuma mu batoranijwe bo mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo ari wa azokwinjizwa n'umuhamagaro w'ijwi rirenga ry'inzamba cyangwa inzamba y'iherezo azokwinjizwa n'ijwi ry'inzamba irenga y'ubutumwa bwiza bw'ubwami rikirahamagara yegeranya abatoranijwe bose b'Imana kandi kugeza ubu hariho abatoranijwe benshi bamaze guhamagarwa no kwegeranirizwa mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo cy'ubwami kandi abasigaye gushika ni bake cyane ariko tuzoguma turiko turashira ubutumwa muri Amerika Latine na Karayibe yose kugira ngo hakwire igitigiri cy'abatoranijwe n'Imana kandi niyo bakwira
hashitswa ibyo Pawulo yavuze ati ni abanyamahanga bamara kwinjira mu mwuzuro niho i Siyoni hazoca hava umurokozi aze kuri bande kwihanga ry'Abaheburayo kandi azokura muri Yakobo ukutubaha Imana. Ariko habanza kwinjira umwuzuro w'abanyamahanga, ni ukuvuga habanza kwinjira kugeza ku wanyuma mu batoranijwe akinjira mu mubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo. Hanyuma bapfiriye muri Kristo bazoca bazukira mu mibiri ihoraho, natwe bakiriho tuzoca duhindurwa, nuko dufise umubiri mushasha aho tuzoba twamaze kuragwa mu mwuzuro. Kuko uko kuragwa no gucungurwa k'umubiri, aho niho tuzoronkera umubiri mushasha kandi twamaze kuragwa. Tuzomara hagati y'iminsi 30 na 40 ngaha ku isi, kandi muri iyo minsi 30 na 40 ukugaragara ko Imana kuzobera hagati mu ishengero ryiwe, twese dufise imibiri ihoraho, kuzoba ari ukugaragara guhambaye cyane kuzonyiganyiza isi yose yiva ikagera. Kandi ihanga ry'Abaheburayo bazoraba babone uwo bacumise, bazomubona agaragariye hagati mu ishengero ryiwe ku munsi w'iherezo. Nuko rero nimurabe ingene ku munsi w'iherezo azoba yihishuriye mu mumarayika ntumwa wiwe, kandi ihanga ry'Abaheburayo bazobona uko kugaragara guhambaye cyane hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kandi bazovuga bati ibi nibyo twebwe twari turindiriye. Ariko mwibuke yuko aje afise izina atanumwe arizi, ntaje azanye rya zina Yesu. Ni nk'igihe ihanga ry'Abaheburayo babona Yosefu mwene wabo, bene wabo na Yosefu igihe bamubona muri Egiputa, bamubonye afise izina rishasha, kandi ntibari bazi ko ari Yosefu, ariko yari Yosefu yambaye impuzu z'abanyamahanga, yambaye nk'umunyamahanga kandi avuga nk'umunyamahanga. Ubuzima bwa Yosefu murabona bushushanya canke bugereranya ukuza kwa mbere no kuza kwa kabiri kwa Kristo. Nuko rero turashobora kubona yuko muri kino gihe cy'iherezo Kristo marayika w'isezerano wabohoye ihanga ry'Abaheburayo ari we yabwiye Abaheburayo ati mbere yuko Aburahamu abaho je namye ndiho. Ati Aburahamu yarahamiye kubona umunsi wanje kandi yarawubonye aranezerwa. Baramubwira bati nta n'imyaka 50 ufise, ariko uvuze ngo warabonye Aburahamu. No kuvuga bari ko baramubwira bati uri umubeshi, ariko mu by'ukuri imbere ya Aburahamu Yesu yarariho. Yohana Mutagatifu yavuga yuko uwuzoza inyuma yiwe yabayeho imbere yiwe, ariko yari yabayeho n'imbere ya Aburahamu, yarariho n'imbere ya Nowa, yarariho n'imbere ya Seti, yarariho n'imbere ya Adamu nawe. Kuko bwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Ibyaremwe byose byaremwe nawe. Nuko rero imbere yuko habaho ibyaremwe, aho Yesu yari ahari ijambo, ariko ararema ibintu byose, kuko we niwe Mana nyen'ububasha bwose Emmanuel, ariyo yihaye umubiri ibi hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Nuko rero turashobora kubona yuko jambo uwigize umuntu yahoranye n'Imana kandi yari Imana. N'Imana yonyine ubwayo yari mu mubiri wayo wa Teofaniya, niyo mu nyuma yiremeye umubiri w'inyama, iba mu mubiri w'inyama witwa Yesu Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Nuko rero nimurabe ingene bari kuraba bakabona marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho hagati mu ihanga ry'Abaheburayo igihe yiha umubiri. Bari kuraba Yesu bakamenya, bakemera ko ari jambo yihaye umubiri, bakamenya ko ari marayika w'isezerano ari hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, yambaye umubiri w'umuntu aje nk'umuvugishwa n'Imana. Kandi uko kwari ugushyizwa kukuza kwa mbere kwa Kristo kugira ngo akore igikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo. Yari ijambo ryigize umubiri mu muntu yitwa Yesu. Mbega mwabonye byose ingana ari ibintu byoroshe? Uko niko bimeze no muri iki gihe cyacu icyo turiko turabamo, kugira ngo tube turiko turaraba Yesu ku munsi w'iherezo, tumuraba mu kugaragara kwiwe kwa nyuma, kandi turiko turumviriza Yesu mu kugaragara kwiwe kwa nyuma, ariko araduha ubutumwa bwiwe bwa nyuma, aribwo butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ubutumwa bw'inzamba y'iherezo, aribwo buca hirya no hino ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ariko igitwikirizo cy'umubiri we azoba agaragariyemo hagati mu ishengero ry'iwe ku munsi w'iherezo, uwo si umwami Yesu Kristo, we n'uwacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Uwo no muvugishwa n'Imana w'ikiringo cy'indwi, ikiringo cy'ubwami, ikaba ari n'intumwa y'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, kandi n'uwanyuma mu batoranijwe n'Imana. Inyuma y'uwo nta bandi bavugishwa n'Imana bazi. Hamwe n'uwo Kristo azokomeza mu nganji y'imyaka 1000 no mu bihe bidashira.
nuko rero turashobora kubona igituma Kristo amuha amasezerano akomeye cyane akayaha uwo muvugishwa n'Imana wa nyuma. Ariko ayo masezerano ntitugira tuyavuge ko muri aka kanya, ahubwo tuzoyavuga ko mu kindi gihe. Nuko tuzobona ingene Imana izoba iri kwirashitsa ayo masezerano yashitsa ku mumarayika ituma kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu mu mashengero. Ni gute tuzoba turiko turumviriza Yesu Kristo ariko aratuvugisha kuri uyu munsi? Tuzomwumva biciye mu mumarayika ntumwa arungitse kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba muri kino gihe c'iherezo. Jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Uko niko twari kuzokumviriza Yesu ariko aratuvugisha biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, kandi uko niko twari kuzomubona yihishije kandi yihishuriye mu mubiri w'umuntu, yihishuye biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Kandi uko niko twebwe twari kuzoba turiko turitegereza turaba Yesu ku munsi w'iherezo, yihishije kandi yihishuye ariko aratubwira ibi bintu byose bitegerezwa kubera muri kino gihe c'iherezo. Ariko buri gihe mama mwibuka yuko umumarayika ntumwa wiwe atari umwami Yesu Kristo, ahubwo we ni igikoresho ciwe. We ni umwe wo muri bene wabo. We nuwatoranijwe n'Imana, n'umwe wo mu bagize umubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo. Isezerano nuko hagati mu bavukana Imana yari kuzohahagurutsa umuvugishwa ameze nka Mose. Uko niko yabishikije muri Yesu, kandi izobishikiriza no mu mumarayika wa Yesu Kristo nawe nyene. Aho ubu ni mu rugero rukomeye, mu rugero rusanzwe rutoya yabishikije muri buri muvugishwa Imana yarungitse, muri buri mwanya, muri buri gihe cyo mu kiringo cy'ibyagezwe, no muri buri gihe cyo mu kiringo cy'ubuntu. Ubu rero ikintu gihambaye muri kino gihe cyacu no kuba turiko turaraba Yesu ku munsi w'iherezo, kandi kugira ngo tumubone dutegerezwa kumenya neza uwo turiko turarondera. Ariko integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo yaramaze kutubwira yuko ugendera ku ifarasi y'igitare yo mu Byahishuwe 19:11 kugeza ku 21 ari we Kristo aje. Yaravuze ati ariko igihe umwami wacu azoserukira ku isi, azoza agendera ku ifarasi yera nk'urubura, kandi azoba ari Emanueli mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Mu muntu niho ishengero ry'umwami Yesu Kristo ryari kuzoba yiteze kubonera Yesu ku munsi w'iherezo, yihishije kandi yihishuye. Nta bundi buryo buriho iryo sezerano ryoshitswamwo. Twaramaze gushika ku munsi w'iherezo cyangwa mu kimpumbi c'indwi, umunsi w'Imana wo Yohana yumviyemo iri jwi rirenga ry'inzamba, ariryo natwe twari kuzokumva muri kino gihe c'iherezo. Ese imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese no kuri jewe nanje. Nuko vuba huzura igitigiri cy'abatoranijwe n'Imana, nuko vuba twese duhindugwe tujanwe mu nzu ya Data wacu wo mw'ijuru, mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama, mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Reka dusigarane bundi bushasha na Miguel Bermudez Marine kugira ngo abandanye asozera iki gice cyacu cyo muri aka kanya. Mu kurindira ko Miguel ashika, twamaze kubona yuko mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka twebwe ariho turi muri kino gihe, kandi aho niho twari kuzobonera, niho twari kuzoba turiko turitegerereza Yesu, kandi aho twari kuzoba turiko turamwumviriza. Kandi twamaze kubona ingene twari kuzomubona n'ingene twari kuzomwumva. Twamaze kubona n'ivyo twari kuzomwumva ko ariko aratubwira. Ivyo byose biba kugira ngo ahamagare yegeranya abatoranijwe biwe, nuko adutegure aduhindure muri kino gihe c'iherezo. Ni vyiza Miguel yamaze gushika ngaha. Imana ibaha umugisha, barindi bazigame. Hamwe natwe Revera Miguel Bermudez Marine, tuzosubira ejo Imana bishatse.